Nakuramukijeho udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, umutekano, amagara y'abantu, uburimyi ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo kubona notification rero mu gihe wafyonze kukayogera warafyonze no kuri subscribe. Rero aya makuru iyo tujye kubashikiriza none amakuru dufise none reka tubagezeho impfunyapfunyi zayo. Turaza kuvuga ku migambwe ibiri ariyo CNDD-FDD iri ku butegetsi ubu ndetse n'umuryango umugambwe Aprona. Ese imiryango byifashe bite muri iyi migambwe? Rero nibyo tugiye kuza tugarukeho, naho mu yandi makuru turaza kuba tugaruka kuba Monisco ikiri muri Kongo rero kandi iriko irakora amabi yose muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Rero bimeze bite? Abaturage barakomeza kwiyamiriza kuba yakabaye rero itagere kuko no muri ntacyo ihamaze. Intumwa zayo rero sirikare bayo nta kintu bari gufasha, bavuga bati ahubwo no kwica abantu gusa n'ibindi byinshi cyane. Amakuru rero n'ayandi tutabashije kubagezaho kuri izi mfunyapfunyi cyangwa se muri izi ngingo nkuru niyo tugiye kuza tubashikirize ku buryo bw'idonido. Nshimira wewe dahima kubana natwe. Reka rero tudatevye tubagezeho ano makuru ku buryo bw'idonido. Iyi migambwe uko ari ibiri niyo bizwi vy'umwihariko ko imaze kuramutswa iteka ryo gutegeka igihugu cy'u Burundi kuva habonetse intahe yo kwikukira gushika uyu mwanya. Mu ijambo rimwe dufatiye ku mazina iyi migambwe yiswe nta numwe uhujwe intumbero n'iyundi. Mwizina Aprona twumva ururimi rugamije iterambere, mu gihe mwizina CNDD-FDD twumva inguvu zigamije guharanira demokrasi. Naho imigambwe itandukanye mu mazina, intumbero tubona mu mazina yayo ziregeranye cyane kandi ni nziza. Umugambwe uharanira iterambere be n'umugambwe n'uharanira demokrasi yose iharanira ibintu bisa n'inkingi nkuru ibihugu vyiyubashe vyubakira ko kazoza. Aprona yavutse mu myaka y'igihumbi majana 958 ushinzwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abawushinze bari bafitiye ishavu ubutegetsi bwari bumaze imyaka yababa 70 bica itunga ry'igihugu. Bwari ubutegetsi bw'Ababirigi. Ni gutyo Rwagasore yubatse urunani Aprona kugira ngo basenyore ubutegetsi bw'ivyo bisuma vyivye itunga ry'u Burundi guhera mu 1896. Rwagasore yabona ko Burundi bukeneye kubera itunga ry'igihugu rija kubaka ikindi gihugu. Rero ubu ni Ububirigi c'i Buraya. Urugamba rwo gusenyura ubwo butegetsi Aprona yararutsinze. Ikerezo rya mbere kwa 7/1962 ubutegetsi bwa Aprona bwafashe ivy'igihugu vyose mu ntoke. Hari hageze ko ryaterambere Aprona ivuga irishira mu ngiro. CNDD-FDD nayo yavutse mu myaka y'igihumbi majana 994 nk'umuhari w'abaroberi.
abashinze uyu muhari bari bahagaritswe umutima n'ubutegetsi bw'umugambwe ya prona. ubwo butegetsi bwari bumaze imyaka irenga 40 bukumira igice c'abarundi bava mu bwoko bw'abahutu. ubwo uwo muhari wavutse inyuma y'urupfu rw'umuhutu yarekuwe gutorerwa kurongora igihugu. abatanguje bwa mbere uyu muhari babona ko igihugu kitigeze gitora akayoko kubera ubutegetsi bwa prona bwashize inguvu mu bikorwa vyo kuvangura bene gihugu. CNDD FDD yabona ko demokarasi kuri bose ariyo nzira yahindura isura y'Uburundi. inyuma y'imyaka 10 ya prona be n'abaroberi barahanganye mu ntambara yeruye, bahavuye batera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara. ni gutyo abari inyeshamba bahinduye umwambaro, bambara amakositimu n'amakaruvati, batangura gutegeka igihugu. igenekerezo rya 26 z'ukwa8 nguko uko umugambwe umwe wahemukiye abarundi kuvyo wabemereye. umunsi ibendera ry'ababirigi rimanurwa, iry'Uburundi riraduzwa. abarundi bose na cane gwaruka bariruhukije. igenekerezo rya mbere kwa 7/1962 ryafashwe nk'umunsi w'intibagirwa. bene Uburundi basezereye ko amagorwa bari bamazemwo hafi ikinjana. ugwaruka aho ruri rwirya akara rurindiranye igishika ngo rwihere akajisho ingene Uburundi busayangana. yamara bene igihugu batanguye gukebwa kuko babona imyaka ihera iyindi ikaza, ntibabone iterambere ya prona yabemereye. abarundi bariremesheje bati bizoza ni wa muhini mushasha utera amabavu. abarundi batahuye ko prona yabahenze. inyuma y'imyaka 4 kw'igenekerezo rya 28/11/1966 uyu munsi bahavuzwe inkuru y'incamugongo y'ihirikwa ry'ingoma y'umwami Ntare wa gatanu bikozwe na Michel Micombero yari intwazangabo y'ipete rya kapiteni. abarundi bamwe babonye ko akaba kabaye, abandi babwira ko hataragera ko bihebura. inyuma y'imyaka 4 hadutse urwimo rwahoneje indiri z'abantu, nuko abarundi batangura kuvumira rimwe prona nk'igihemu. erega burya amagorwa ntasiga ayandi. ivyo guhirika ubutegetsi vyacitse umugenzo, kuko igenekerezo rya mbere kwa 11/1976 bagiye bumva uwari Colonel Yohani Batista Bagaza yahiritse Micombero. kuva ubwo benshi batanguye kwidodomba
ko kumbe intwaro y'Ababiligi yagendeka. Ico gihe naho atamwigendemvyo wagaragara, Abarundi barabonye impinduka mu iterambere, bamwe batangura kugarukana icizere, n'abandi bakabona ko n'ubundi bitazorama. Ntivyatevye, ibara risubira kugwa kw'igenekerezo rya 3/9/1987, uwari meya Petero Buyoya atembagaza Bagaza, ngo havuga uwo bubezwe, ikizeze caciye gihera mu Barundi bose. Tubibutse ko aba bose batembagazanya ku butegetsi bari bava mu bwoko bumwe, bakava mu ntara imwe ya Bururi, kandi bagahurikira bose muri wa mugambwe Aprona. Ikibonekeje kandi ko ku ntwaro za bose nuko ata n'umwe yihunganiye gukumira bimwe vyeruye Abarundi bava mu bwoko bw'Abahutu. Urwimo rwo mu 1972 bivugwa ko rwibasiye cane Abahutu, bakaba n'abandi bishwe n'ubutegetsi mu bindi bihe, na cane cane ababa bitwa incabwenge. Kuva Buyoya ahiritse ubutegetsi mu 1987, nta Murundi n'umwe yasubiye kurazwa ishinga n'amahinduka. Mu gihugu cose yaramarira, ubwoba n'amaganya. Abarundi batahuye ko itandukaniro ry'Umubirigi n'Umurundi hari urukoba gusa, nayo ubugome bwari bumwe. Ubugome bwari bumwe. Rero nguko naho yandi makuru. MONUSCO iracahari nubwo yananiwe. James Swan aronse ubutumwa bugoye mu karere kari mu ntambara. Goma kuwa 9/2026, umudiplomate w'umunyamerika James Swan yatanguye icese amabanga yiwe kuwa 2 igenekerezo rya 7/2026, arongoye MONUSCO, ubutumwa bw'ishirahamwe mpuzamakungu bwo gufasha kugarukana amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe umutekano ukiri muke kandi kunegurwa k'ubu butumwa kuriko kuriyongera mu buseruko bw'ico gihugu, abasubiriye Bintou Keita uwiyamirijwe cane n'abanyagihugu bamwe na bamwe ba Kongo, cane cane kubera uko babona MONUSCO idashoboye guhagarika irwirirana ry'imigwi yitwaje ibigwanisho. Akimara gushika Kinshasa, James Swan yashimangiye ivyo agiye gushira imbere mu mirimo yiwe, ati: "Icambere kuri jewe nuko MONUSCO ishira mu ngiro neza amabanga yahawe n'inama nkuru y'umutekano ya ONU, cane cane mu gukingira abasivile, gufasha kugabanya umutekano muke no kurema ivyo bisabwa kugira amahoro arame abeho." Yongeyeko kandi ati ONU iri kumwe n'abanyagihugu ba Kongo hamwe n'inzego z'igihugu mu kubahiriza ubwigenge
bw'igihugu cyabo. Amasezerano adakomeye ari inyuma y'ibyo byose. Amabanga mashasha ya MONUSCO arimwo n'imigambi mishasha yavuye mu masezerano yo muri 2025 i Washington hagati ya RDC n'u Rwanda, hamwe n'ibiganiro vyabereye i Doha muri Qatar. Ibiganiro vya Washington vyari bigamije kugabanya ukutumvikana hagati ya Kinshasa na Kigali, harimwo guhagarika gushigikira imigwi yitwaje ibigwanisho no gushiraho uburyo bwo kugenzura ivyumvikanyweko. I Doha naho ibiganiro vyibanze ku kuganira n'imigwi imwe yitwaje ibigwanisho hagamije guhagarika intambara, kubambura ibigwanisho no kubasubiza mu buzima busanzwe. Muri uwo mwanya MONUSCO isabwa kugira uruhara runini mu gukurikirana no kugenzura ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano, naho hakiriho kutubahiriza ayo masezerano ku rubuga rw'intambara. Kwiyongera kw'ingabo guteye amakenga. Inama nkuru y'umutekano ya ONU irafise amakenga kwikoreshwa ririko ririyongera ry'ibigwanisho bigezweho n'imigwi yitwaje ibigwanisho, harimwo indege z'intambara n'amasasu aterwa indege, biterekana ko izo ngabo ziriko ziriyongera ubushobozi mu buryo buteye ubwoba. Kubera ivyo, ubu MONUSCO yemerewe gukora ibitero vyihariye biciye mu rwego rwayo rw'ingabo zijejwe gutabara. Ivyo bikaba bihindura uburyo yari isanzwe ikoramwo. Ibihano, guhagarika GPS n'intambara nshasha. Iryo tegeko rishasha riha kandi MONUSCO gukurikirana iyubahirizwa ry'itabuzwa ry'ibigwanisho, gutohoza no gukurikirana ikoreshwa ry'uburyo bwo guhagarika GPS mu bice vy'intambara. Ivyo vyerekana ko intambara iriko irahinduka igafata ishusho ry'ikoreshwa ry'ubuhinga buhanitse kandi igaca iba igoye kurwanya. Ubutumwa bunegura cane. MONUSCO yashinzwe muri 2015 isubira MONUC, ubutumwa bwa ONU muri RDC, kandi ni bumwe mu butumwa bukomeye bwo kubungabunga amahoro ku isi, ariko ishusho yabwo yarahinyutse cane. Nk'Igoma, gisagara kinini mu buseruko bwa Congo, habaye imyiyerekano myinshi igenura kunanirwa kwa MONUSCO imbere y'imigwi yitwaje ibigwanisho. Imyiyerekano yo muri 2022 na 2023 yaranzwe n'amabi yahitanye abantu benshi. Ibikorwa vyo guhohotera abantu vyahitanye abantu benshi kuruta ibindi vyabaye mu kwezi kwa Munyandagaro 2023, aho abantu batari bake harimwo n'abari mw'idini rimwe ryo muri ako karere bahasize ubuzima. Ivyo bikaba vyateje ishavu rikomeye mu makungu. Ubutumwa bugeze mu mayira abiri. Muri iki gihe c'intambara, James Siswani ahawe kurongora urwego rutakigira inguvu, asabwa kwerekana ko bushobora gukora neza mu gihe umutekano uguma uhungabana. Hagati y'amasezerano atagira inguvu, ukwiyongera kw'imigwi yitwaje ibigwanisho
n'ukutemerwa n'igice cy'abanyagihugu. Kazoza ka MONUSCO mu buseruko bwa Kongo gasa n'akataramenyekana neza kuruta uko byigeze kumera. Aya rero ni amakuru twari tubafisiye none, dushimira abadahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro bya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebeshakure yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV tubashikiriza amakuru atandukanye, kandi rwose n'iteka n'umunezero nangere ko batubafise. Turabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.